Ndabaramukije bakunzi b'RY'URWARUKA mudukurikirana muciye kuri radio no ku rubuga rwa YouTube RY'URWARUKA TV. Kuri mikro muri kumwe na Irankunda Adodezire. Iki ni ikiganiro kivuga ku mateka canke ubuzima bw'ivyamamare bivugwa muri Bibiliya, eka n'amakuru y'amateka avugwa mu vy'Imana. Ivyo bigatuma benshi bamenya ukuri kw'ijambo ry'Imana. Uyu munsi twabateguriye amakuru y'ubuzima bwa Aburahamu. Uyu munsi muraza kumenya byinshi ku byaranze Aburahamu, uwo twita sekuru w'abizera. Iyi nkuru murayisanga ku rubuga rwa YouTube, aho mwanditse amakuru y'ubuzima bwa Aburahamu kw'RY'URWARUKA muca muronka iki kiganiro vyoroshe. Kaze mu kiganiro cacu cyo kuri uyu munsi. Aburahamu ubwa mbere yitwa Aburamu, yubakanye na mushiki wiwe basangiye mama yitwa Sara. Uwo Sara yahoze yitwa Sarayi ubwa mbere, maze atangura urugendo rurerure. Mu gitabo c'itanguriro igice ca 12 kugeza ku gice ca 25 niho tubona amakuru yiwe kuva muri Mesopotamiya kugera i Harani, nyuma yaje kuba i Kanani no muri Egiputa. Izina Aburahamu risobanura se w'amahanga. Igihugu ca Kanani nico gihugu ca Aburamu muri kazoza kiwe. Itanguriro igice ca 11 na 31 Tera yajanye umuhungu wiwe Aburamu hamwe n'umwuzukuru wiwe Loti mwene Haroni n'umukazana wiwe Sarayi umugore wa Aburamu. Yabakuye muri Uri y'Abakarudaya kugira ngo baje mu gihugu ca Kanani, ariko bageze i Harani baca biberayo. Kuva kuri Aburamu kugeza kuri Aburahamu ubwa kabiri, Imana isezeranya Aburamu umuhungu, imuha izina rishasha Aburahamu, bisobanura se w'amahanga. Imana yahisemo nk'umuryango. Bibiliya ntivuga ko Imana yahisemwo Aburahamu kubera ko yari mwiza canke kubera ko yamubereye umwizegwa. Iki gice cyo mu gitabo c'itanguriro kivuga gukorera hamwe Imana yagiranye na Aburamu. Amaze kuva mu gihugu c'isezerano, Imana imusezeranya hamwe na Sara kwizobaha umuhungu yitwa Isaka. Ariko ikiruta vyose, Imana ihindura izina rya Aburamu, imuhindurira izina aca yitwa Aburahamu. Se avyara Aburahamu ninde muri Bibiliya? Dukurikije Bibiliya, Terahe aba muri Uri. Yari afise abahungu batatu, Aburamu, Nahori na Harani. Ni iyihe migisha ya Aburahamu? Aburahamu, Uhoraho abwira Aburamu ati, va mu gihugu cawe no mu muryango wawe, mu nzu ya so, uje mu gihugu nzokwereka. Nzokugira ihanga rikomeye, nzoguha umugisha, nzohindura izina ryawe kandi uzoba umugisha. Nzoha umugisha abaguha umugisha, uzokuvuma nzomuvuma. Abagore babiri ba Aburahamu ni bande? Sarayi muka Aburamu ntabwo yari yaravyariye Aburahamu. Aburahamu yaciye agira uwundi mugore, yari umukozi canke umuyaya uko uvyumva bariko ubifata. Uwo muyaya yava mu gihugu ca Misiri muri Egiputa. Izina ryiwe yitwa Hagari. Aburahamu yari afise umugore Sara n'incoreke Hagari. Sara amaze gupfa, Aburahamu yaciye agumana Ketura azwi nka Hagari. Ni migenzo y'Abarabi. Midiyani mwene Ketura yahaye izina ryiwe igihugu ca Midiyani cabamwo Abamidiyani. Igihe Aburahamu na Loti mwishwa wiwe yajanye nawe bagera i Kanani, ico gihugu cari kibamwo abanyagihugu b'Abasemite. Babayeho kuva mu itanguriro z'ikinyenjana ca gatatu mbere ya Yesu, mbere yo mu biyaya byo ku nkombe no mu majaruguru. Karavani yavuye i Harani yacumbitse hafi ya Shekemu. Ubushakashatsi bw'ibyazuwe mu matongo byabonetse i Barata mu burasirazuba bwa Nablus. Aburahamu anyura muri ico gihugu agera mu karere ka Shekemu ku giti ca More y'Abaheburayo b'inzererezi. Kuva i Shekemu, Aburahamu akomeza amajepfo yerekeza i Negevu. Ihinduka rya Aburahamu ryerekanywe ku mice. Amazina yabo azoguma mu mateka ya Isirayeli: Beteli, Ayi na cane cane Heburoni.
Muri iki gihe mu buzima bw'abakurambere niho tugomba gushira igice cyo kuguma muri Egiputa. Itanguriro igice c'indwi. Ikiringo c'amapfa n'ubuke bw'abantu bituma abanyenduga bahungira mu kiyaya gitunze ca Nile. Muri iki gihe cyo kuba abanyamisiri, ivyabaye kuri Aburahamu yari afise imico myiza imaze igihe itera isoni abasobanuzi. Itanguriro igice c'indwi ku murongo wa 10 kugera ku 28. Kugira ngo ubuzima bwiwe bugire umutekano, Aburahamu yigize musaza w'umugore wiwe Sara, uwo Farawo yipfuza. Yajanywe muri haremu y'umwami asubizwa umugore wiwe yemewe. Tugarutse i Kanani, Aburahamu na Loti baratandukanye. Igihugu nticari gihagije ngo babane kandi bari bafise imitungo myinshi. Itanguriro igice c'umunani. Loti yabaye hafi yo mu majepfo y'inyanja y'umunyu. Aburahamu we akomeza ubuzima bwiwe bwo kwimuka kuva imambre Hebroni aja mu majepfo y'igihugu arondera amazi kuri iki kiyaya. Abarabu bahaye izina Ramati Orkari. Muri Bibiliya na Korowani, Aburahamu yitwa inshuti y'Imana. Nubwo batavyumvikanye ko Aburahamu yaje gufasha mwishwa wiwe, yari yahuye n'igitero ca gisirikare categuwe n'abami bane bo mu burasirazuba kugwanya abami batanu b'abanyakanani. Ibyo tubisanga mu Itanguriro igice ca 14. Imigenzo y'idini iracavuga ko sekuruza w'agakiza yakijije Loti n'umuryango wiwe mu gihe c'ibibazo vy'imigambi yo gusenyura Sodomu na Gomora. Aburahamu na Sara babona ubusaza buje nta mwana bararonka. Kugira ngo Sara aronke abamukomokako, Sara yigira imigambi abwira umugabo wiwe ko yunga ubumwe n'umuyaya wiwe Hagari. Ibyo tubisanga mu Itanguriro igice ca 16. Nk'uko bigaragazwa n'amategeko ya Mesopotamiya, kode ya Hamurabi n'amategeko ya Nuzi yemerera umugore atavyara kuba nyina yemewe w'umwana yavutse muri ubwo buryo. Uko niko Ishimayeli yavutse, sekuruza w'Abarabu, niwe bakomokako. Hagari yishimiye kuba yaravyaye, ariko yibagirwa stati yiwe ko ari inshoreke kandi yarashavuje nyirabuja biturutse ku bwibone bwiwe. Ibintu vyarushirije kuba bibi nyuma yo kuvuka k'umwana mushasha Isaka. Imana ibwira Aburahamu, umugore wawe Sara azoguha umuhungu, uzomwite Isaka. Nzokomeza kugirana amasezerano nawe, isezerano ridashira ku gisekuru ciwe. Itanguriro igice ca 17. Uyu ni umuhungu wa kabiri wa Aburahamu. Isaka azwi nka sekuruza w'Abisirayeli bakomokamwo ubwoko bw'Abayahudi. Ariko rero dukurikije amategeko ya kera y'Iburasirazuba, umwana yavyawe n'inshoreke afise umugabane wa base, afatwa n'amategeko y'umuhungu w'umugore. Ibyo bikaba ari ibya Ishimayeli biturutse ku ishari ry'abavyeyi. Sara yanse ko umugabane ugabana hagati y'abo bana bose, kandi yinginga umugabo wiwe kwirukana Hagari n'umuhungu wiwe. Aburahamu ntabyo yashaka, ariko yiyemeza kwirukana Hagari na Ishimayeli. Ikimazi ca Aburahamu. Imana ishaka kugerageza kwizera kwa Aburahamu, imusaba ikimazi c'umuhungu wiwe yakunda cane, umuhungu wawe w'ikinege Isaka uwo ukunda. Ivyo tubisanga mu Itanguriro igice ca 22. Aburahamu yiyemeje kumvira Imana, ariko mu gihe ca nyuma c'ikimazi Imana yishimiye uko kumvira, isimbuza intama mu gishingo c'umwana Isaka. Iyi nkuru yo muri Bibiliya yemeza ibimazi by'abantu bikunze kugaragara mu banyakanani kandi bigakorerwa no muri Isirayeli, ariko ni gake cyane kugeza mu kinyenjana ca 19 mbere y'igihe cacu. Isaka arakura. Mu bisanzwe Iburasirazuba habereyeyo inkuru yo gushingirwa kwa Isaka. Itanguriro igice ca 24. Aburahamu yarungitse icegera ciwe muri Mesopotamiya yo hejuru kuronderera umuhungu wiwe umugore, aho bamwe mu bagize umuryango wa Tera baba nyuma yo kuva i Uri, kubera ko ubukurambere atashaka umuragwa wiwe umukobwa w'abanyakanani babamwo.
endogami bisigura gushingirwa mu muryango, wari umuco umurage w'ubuzima bw'imiryango byakunda kuba mu burasirazuba bwa kera. Isaka yaciye yubakana na muvyara wiwe Rebeka. Aburahamu umwimukira nta tongo yari afise. Umugore wiwe Sara amaze gupfa asanga bisaba ko agurira abanyagihugu bo mu gihugu igice cy'itongo ryo kumushinguramwo. Amasezerano yaguze mu buryo bwa Mespera n'umurima uzungurutse ntabwo bihuye cyane n'amasezerano tuzi mu nyandiko za Heti na Huriyani. Itongo twabonye rizengurutse ubuvumo canke umwobo wategerezwa kuba imva. Ubuvumo bwo gushingura buzokomeza kuba ubwoko busanzwe bwo gushingura Abisirayeli. Nyuma y'ikinyejana ca 18 Yesu w'i Nazareti nawe yashinguwe mu cyumba cyo gushingura cacukuwe mu rutare. Ikuvuga uyu mugenzo wo gushingura abantu mu mwobo bubatse nk'inzu imeze nka kave watangujwe na Aburahamu igihe yashingura umugore wiwe Sara. Ico gihe Aburahamu nta tongo yari afise kuko yari kavamahanga. Byamusabye ko agura itongo ryo kumuhambamwo. Ibyo byaciye biba umugenzo ku Bisirayeli kuko bakurikije uko nyirakuru wabo Sara yahambwe. Ibyo rero birasa no ku rupfu rwa Yesu kuko nawe yahambwe mu mwobo wa kave wubatse mu kibuye kinini. Aburahamu yapfuye ashaje kandi yishimye, maze ahambwa hafi y'umugore wiwe mu buvumo canke mu mwobo wa Makpera. Uwo mwobo wahindutse inzu y'umuryango w'abakurambere bakomeye b'Abisirayeli: Sara na Aburahamu, Isaka na Rebeka, Yakobo na Liya. Abahinga mu by'amateka bavuga ko umuco ushira ahashinguwe abakurambere b'Abaheburayo kuri Haramu Orkali, ahantu hera h'inshuti, hari kera cyane mu myaka 2000. Inzibutso za Herode Byzantine, urwibutso rwo mu kinyejana ca 5 n'Abarabu, zagiye zihagarara inyuma y'umwobo wakinguye ku ruhande rw'umusozi wa Heburoni. Bemeza ukwemera kw'abizera benshi b'Abayahudi, Abakristu n'Abarabu. Kuri Aburahamu, iyi Bibiliya na Korowani byagize ikirema kidasanzwe gifata umwanya wa mbere wiwe hamwe na Mose, Yesu na Muhamedi, kubera ko kwimuka kwa Aburahamu kutari mu bikorwa by'amateka gusa, byabaye ibirori canke imisi mikuru by'amadini. Se w'abizera, umutware w'ukwemera, Aburahamu niwe avugwa n'amadini atatu akomeye y'Imana imwe yo mu kiyaya ca Mediterane. Kandi abizera bose b'Abayahudi, Abakristo canke Abaisilamu bemera amajambo ya Paul Claudel, bavuga bati abahungu ba Aburahamu ni twebwe. Mu kinyejana ca 19 ibikorwa vya mbere by'abasobanuzi byatumye abantu bakekeranya ku mateka ya Aburahamu. Uyu munsi ubumenyi bwiza bw'iburasirazuba bwo hagati bushingiye ku buvumbuzi bwa kera, cyane cyane ahitwa Bablos, Las Shemla, Mari Awananuzi hafi ya Kirkuk, bwaguka kandi bwemeza inkuru za Bibiliya, bugarura iyi nkuru kuva mu itanguriro, urufatiro rw'amateka. Gutandukana kwa Aburahamu ni kimwe mu bintu binini by'Abamori byagaragaye mu itanguriro z'ikinyejana ca 2 mbere ya Yesu. Kwimuka kwa Aburahamu i Harani kandi kuva aho mu majepfo birashoboka. Ubushakashatsi buheruka budufasha gusobanukirwa inzira y'ubuzima kimwe n'amadini y'aba bagabo bagenda. Aburahamu yari umwungere w'ubworozi buke mu gihe cyo kuhaba. Kimwe mu bintu by'ingenzi biranga idini ry'abakurambere ni ugusenga Imana ya se, Imana y'abakurambere ba hafi. Uwo muhungu akora ibyiwe uko kumenyekana gushimangirwa mu majambo Imana ya Aburahamu, Isaka, Yakobo. Ubumana bwimuka ntabwo buhujwe naho kuba kwera, ahubwo ni intsinzi ry'abantu abo ayoboye akanarinda inzira. Yasezeranye kwimuka kandi azi aho amujana. Yiyemeje kuba abizegwa, amaherezo abinyujije mu masezerano asubiza ivyipfuzo bibiri by'ingenzi y'imigwi y'abungere b'inzererezi
aba bakomokako, bituma umuryango ubandanya igihugu bipfuza kubamwo. Kwiyambaza El Shaddai na Aburahamu ni imbuto zo kwishiriraho Imana yicaye. Eli hamwe n'izina ry'Imana ya se yazanywe muri Mesopotamiya yo hejuru. Shaddai ikomoka mu biyaya. Icakurikiye abakurambere b'Abaheburayo bagumanye imico imwe gusa ku Mana. Eli inkomezi zayo twobibutsa ko izina Yahwe litagomba gukoreshwa mu kwerekana Imana ya Aburahamu. Umuco wa kera w'Imana yabase wabonetse nyuma yo kwizera Yahwe, cyane cyane ko ubumana bufatanije n'abantu aho kuba ahera. Rero ibyanditswe mu itanguriro byerekeranye na Aburahamu ntabwo bivuze ko bigize isano y'amateka. Ibyakurikiye byashinzwe muri iyi nkuru ibikubiyemwo, ariko ibimenyetso byinshi by'igihe cya mbere. Hanyuma abakristu, ibyo tubisanga mu ibaruwa yandikiwe Abaroma igice cya 4 ku murongo wa 18, n'Abaisilamu muri surate ya 3 ku murongo wa 38 no ku gice cya 6 ku murongo wa 84. Ibisobanuro by'iyi migenzo yo mu itanguriro byabaye ibya nyuma, bamenye ko Aburahamu ari se w'abizera bose kandi bemeza amasezerano ko yari afise urubyaro rwinshi nk'inyenyeri ziri mu ijuru. Ayo niyo makuru twashoboye gutorokanya avuga kuri Aburahamu, sekuru w'abizera. Ushobora kuba washimye aya makuru, murashobora kuja kuri YouTube ugasangiza abandi iyi nkuru canke ugafyonda kuri sabone kugira ngo ubandanye wironkera ibindi biganiro bishasha. Ufise ico tubaza, siga ubutumwa muri komanteri, tuzishura ibibazo mwashikirije. Turabashimiye, mwari kumwe na jewe Irankunda Ado Desire, naho ubutaha.